umuntu asanzwe yahora yandika kuri ivyo bintu vy'amapandemic, l'auteur a-t-il l'autorité de parler y'ivyo bintu? Hariyo. Est-ce que izi nkuru ndiko ndaronka zavuzwe na un journal sérieux? Abamenyesha makuru bategerezwa gutanga inkuru nziza kandi inkuru batohoje neza, na cyane cyane nko mu bihe vy'isibe z'ingwara z'ivyaduka. Ibi rero bikaba bishikirizwa na Willy Niyonkuru, umuyobozi w'ikinyamakuru Imboneza News. Aha rero hakaba hari mu ruganda icyo kinyamakuru cyari cyateguriye abamenyesha makuru kugira ngo kibakangurire gutanga amakuru meza kandi yatohojwe neza. Mbere ngo bo kwirinda gukoresha amakuru yandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Reka rero twumvirize umuyobozi w'ikinyamakuru Imboneza News. Twashoboye gutegura uru ruganda cyangwa ihuriro ry'abamenyesha amakuru usangiye umwuga, ni kugira ngo turabire hamwe ivyo tutoba twarashoboye gushikiriza neza igihe twari mu minsi y'ibiza y'ibyo bita covid ya 19 cyangwa inyongo yo mu kiyaya ca Rift. Ivyo rero murongoye Imboneza News twaricaye hamwe nabo turi kumwe, turiyumvira ko natwe hari ivyadusiga turiko turakora amakuru, ko tworabira hamwe n'abandi bamenyesha amakuru bavuye mu nganda zitandukanye, kugira ngo twikosore cyangwa kumbure n'abahinga bafisemo ubumenyi bagira icyo tubwiye, kugira ngo ntituzohave twama turiko turakora ayo makosa. Ubwa kabiri muri icyo cigwa harimo igice cya kabiri cerekana udusembwa mu makuru, ibyo bita fake news. Umuhinga nawe nyene yagerageje kwishura, araca hirya na hino, ariko naho twashoboye gukoranya abamenyesha amakuru, twumvise ko hari igice tutashoboye gushika ko bijanye n'uburyo buke twari dufise, bimwe bita gukorera ku rubuga, bavuga mu kinyamazuru bita pratique. Murumva ko ico gice kirasigaye, nivyakunda tukabishobora tuzoheza dusubire kubatumako, ariko nkavuga ko n'abandi babishoboye mu zindi nganda barashobora gutunganya ibikorwa nk'ibi, hanyuma tukabisangira, tukabandanya twigishanya. Twokwitega iki nyuma izi nyigisho? Icyo twokwitega ahubwo nico nari kubabaza, mbega tuzobona gute mwebwe mwagiye muri izi nyigisho ko mu byo abahinga muri bimwe bagiye barababwira muriko murabikoresha? Icyo twokwitega rero cari ico cova mu nganda zitandukanye z'abari baje n'abandi bataje, kubera abamenyesha amakuru barahana amakuru, tukabandanya twigishanya. Tukiri ngaho, mubona umumenyesha amakuru mu gihe hoba hadutse ingwara z'ibiza canke yo kora amakuru gute ashikira umunyagihugu akamufasha kumenya ibijanye n'izo ngwara? Umumenyesha amakuru mu byo bita uyu munsi journaliste de solution, no kuvuga umumenyesha amakuru atanga inyishu, numumenyesha amakuru koko agenda hariya epfo cane mu myonga mu mitumba, agahura n'abene gihugu akababaza ibibahanze, hanyuma nawe akagira icyo ashikirije kiza gufasha abandi kugira ngo bagwanye ivyo biza, nimba ari ukubigisha gukaraba, nimba ari ukubigisha kwambara agapfukamunwa bakabimenya kare.
ikindi ni uko inkuru nk'izi muri icyo bita journalisme de solution abamenyesha amakuru boza barazihanahana mugabo bakongera bakaraba ko izo nkuru bahanahana nk'uko muhonga yagiye arabivuga ari inkuru zo atari inkuru z'udusembwa cyangwa inkuru z'ibihuha. Muri ico gihe uzoba uriko urafasha igihugu, uzoba uriko urafasha ko abene igihugu bikingira ivyo vyaduka, kandi urazi ko iyo hari indwara zibizi vyaduka birasubiza inyuma iterambere, birasubiza inyuma n'umwizero mu bene igihugu. Muri icyo gihe mu gihe cy'ibiza kenshi ugasanga ku mbuga ngurukanabumenyi hatembera cyangwa hanahanwa amakuru kenshi usanga atariyo. Mubona hokorwa iki kugira ngo abamenyesha amakuru bafashe mu kugabanya izo nkuru z'ibihuha zisha ku mbuga ngurukanabumenyi? Babivuze cyane ni ugusuzuma, mu kinyamazuru bavyita verifier toujours inkuru, gusuzuma cyane inkuru hanyuma ukagira icyo bita dute ni ukuvuga ukibaza ko ibyo bintu ari byo koko, ukaguma vyibaza, nicyo gifasha umumenyesha amakuru. Ikindi nibaza biravana n'ubuhinga n'umumenyesha amakuru wenyine afise. Mbega uri kurashikiriza inkuru yawe ufata umwanya ungana gute kwiyumvira ko ivyo ugomba kwandika byo bari byo, kwiyumvira ko abuza kubishikiriza baza kuvyakira gute, woho wavyanditse wumva ivyo uri kurakora canke ivyo uri kuravuga ku radio, nimba ari isanamu wagiye gufata wumva ko izo sanamu zihuye n'ico kibazo, nimba ari ikibazo ca covid, nimba ari ikibazo c'ingwara bita inyonko yo mu kiyaya ca Rift n'ibindi bishobora kwaduka, ukabona ko koko iyo nkuru ishobora gufasha kugira abantu bikingira iyo ndwara, cyangwa ndetse nimba ari ikindi gikorwa ushobora guterera nk'umumenyesha amakuru. Kubera umumenyesha amakuru kenshi arashoboka kubaka cyangwa agasambura. Nibaza rero ko ngaha twaje kuraba uko twokubaka tukaba journaliste de solution, abamenyesha amakuru batora inyishu, nivyo nibaza vyo dufasha. Umuhinga yatubwiye ko ivyo twize ari bimwe bica bavuga théorique vyo mu nyandiko no mu ndimi gusa, hasigaye ko dukeneye inyigisho zo ku rubuga. Ivyo rero bita pratique mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo nitwabishobora nzosubira kubatumeko, ariko nzobiyaga n'uruganda rwanje bafashe nk'uko bafashe jiri, nitwabona bikunda kuzobatuma, ariko ndumva ko na jewe ari ikintu gikenewe cyane kandi kanatsinda. Nimba ivyo tuvuga tudashobora kuja nyine aho ku rubuga ngo tubikore hanyuma tubana n'abo bantu dukora izo nkuru uko nyine zabizo, urumva biba biriko biratugora. La mal information suko babona yuko inkuru atari mugabo barayanyweza, amuza guklika ko kuri iyo site ntubitonde bikanga kubera barayinywejije.